Reka mbanze ndagushimire kuri buno butumire nk'uko nabivuze. Hanyuma ariko mbanze ntomore neza, ntanga umuco y'uko gushika ubu unyamatohoza twari twakoze kuri rirya turigwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura, yaba RPA canke nta wundi muntu ntitwari bwigere turonka akaryo ko kuyashira habona yose. Nivyo ndibuka ko tukiri iradiyo igikorera mu Burundi, hariho amakuru yaje arayo gushaka guhovya ukuri, ayo niyo twahagaritse muri RPA. Hanyuma nivyo hagati y'abamenyesha makuru ba RPA barabizi ko twari twaragize amatohoza, ariko RPA ntiyari bwaronke akaryo ko kuyashira ahabona nk'uko twari tumaze gukora ku yandi madosiye. Kumbure reka ndakubwire yuko burya naho abantu benshi nivyo abantu benshi bazi ko nagiye gufungwa ari ukubera ajya amadosiye y'ababikira batatu b'abataliyano bishwe, ariko muribuka yuko nagiye gufungwa haheze indwi irenga ajya amatohoza turiko turayashikiriza kw'iradiyo. Ariko ikintu nyamukuru nagiye kumenya neza na neza nuko nivyo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwarababajwe n'ajya amakuru y'ubwicanyi bw'abajya babikira batatu twariko dushira habona, ariko nuko bari baronse amakuru yuko RPA ntiyaheza gushira habona ajya amakuru ku bijanye n'urupfu rw'abajya babikira batatu, twashaka guca dushira habona n'amatohoza yose twakoze ku bijanye n'iturigwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura Sojemaki. Ico rero nashaka kugishimangira ko buriya mu mvo zatumye baja kumfunga, ico onyi cari mu mvo zibiri nyamukuru, kuko n'uwari yagize uruhara kugira nje gufungwa, umunyamakuru umujournaliste twari dusanzwe dukorana muri RPA yagiye kubibwira abo mw'iperereza n'abo muri presidence, yarabizi ko RPA yahejeje amatohoza kuri bijya bintu vy'iturirwa ry'isoko ya Bujumbura. Yarabizi rero yuko inyuma yajya amakuru kwigandagurwa ry'ababikira batatu, yarabizi ko tuzoca tubwira abarundi ido nido ku bantu baturiye isoko nkuru ya Bujumbura. Rero kumbure mu ncamake reka mbe ndavuga yuko isoko nkuru ya Bujumbura yaraturiwe kandi iturirwa vyateguwe. Harabaye amanama, harabaye abakozi b'iperereza bagiye kubikoramwo guturira, harabayemwo abapolisi ba leta bagiye kubigiramwo uruhara, mbere muri bo turaza kubabwira n'abagandaguwe, harimwo n'abanyepolitike bo muri CNDD-FDD bari babigizemwo uruhara, nko mu byo kugura ijya poudre, kuko mu guturira ijya soko hakoreshejwe poudre y'ubumara. Poudre mu kirundi reka nkoreshe ifu, hakoreshejwe ifu y'ubumara bwari bwavuye mu gihugu ca Pakistan. Harimo rero n'abategetsi ba CNDD-FDD bari babigizemwo uruhara bivugwa mu igurwa ryavyo, hariho n'abanyamahanga babizize, kumbure turaza kubishikako. Mugabo mu ncamake reka mbe ndavuga yuko isoko nkuru ya Bujumbura yaturiwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Umuhisi General Adolphe Nshimirimana niwe yararongoye ico gihe ibiro bikuru vy'iperereza, yabigizemwo uruhara rukomeye. Hariho uno musi n'uwundi akiriho wewe n'umugenerale uyu asigaye arongoye inama nkenguzamateka, General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, nawene yabigizemwo uruhara, arabizi neza vyose ingene vyagenze, ari mu babiteguye. Hanyuma uwundi yarabizi bien sûr yari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza wa kirya gihe, yarabizi kuko muraza no kubona no mu nkinamico bakoze aho isoko ihiriye agaca hagarika urugendo yari karajamwo, akaza gushikiriza amajambo yo gukora kwitama abadandaza. Yarabizi, yarazi ingene vyagenze. Ni naco gituma rero ingene vyagiye birakurikirana muraza kubibona yuko bijya bintu birimwo igipfungu cinshi, birimwo imigigwa biteye ubwoba nyene y'ibintu ubona ko abasendedefdede bama bariko barakora. Reka mbe ndageza ariko ndabibutsa yuko ivyakurikira mwarabibonye, n'inyuma y'iturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura harabaye guturira ayandi masoko menshi
arenga ku 10. Ivyo byose RPA yarabwize ko amatoza make make, haba amasoko ya za Ruyigi, Bugenyuzi, mu Bugenyuzi ni Karuzi, abaturiye irya soko ya Bujumbura nibo bagiye guturira, isoko nkuru yo ku mugwa mukuru wa Gitega ingene yaturiwe, byose nivyo nyene nariko ndababwira. Turaza kumbure kubigaruka ariko reka mbe ndagejeje aha nemanga, kandi igituma ndabivuga ndavyemanga kuko tubifitiye ivyemezo bitazopfa bifutanganye, kuko muri ivyo vyemezo harimwo intahe z'ababigizemwo uruhara. Muri bo harimwo abakiriho, hariho n'abo nzi ko bakiri harya, ariko urumva ko n'ivyemezo bidapfa. Nibaza rero ko igihe kizogera aho ababikoze nibaza ko bategerezwa kuzishura imbere y'ubutungane, hanyuma kumbure ababikorewe abakorewe kirya caha bagashobora gutunganirizwa. Reka mbe ndagejeje hano. Ego, urakoze mu kanya turakugaruka ko Gabriel Rufyiri, Radio RPA iti soko yaraturiwe, leta y'u Burundi ati wabaye umuriro wadutse nk'isanganya muri Oricom. Uri n'abantu batabaje cane, abakurikiye amaradiyo baravyibuka urya munsi isoko risha waraciye ku maradiyo atandukanye utabaza usaba yuko urya muriro boza gutabara. N'inyuma yaho turabona Oricom mugaruka cane ku vy'irya soko. Ku mwihwezo wanyu muri Oricom canke ku makuru mufise mwebwe, isoko nkuru ya Bujumbura no musi turiko twibuka kumaze imyaka 13 ihiye, yaraturiwe canke insiguro leta yatanze mwe mwibaza ko ishoboka? Nibaza kuvuga yuko yaturiwe canke yahiye, ituriwe nk'uko muri leta babivuze n'umuriro w'ibateri. Jewe ntaco nobivuga ko kuyu mwanya, kuko ntituragira amatohoza muri Oricom ngo tuvuge ngo ni banaka canke banaka canke yoba yavuye kwiki. Mugabe ikintu co kiboneka nk'uko twabivuze, twebwe twaratewe amakenga, nk'uko bivuze. Hamwe mu nkundira gato nosubira inyuma gato ingene byagenze kujya munsi, kugira ngo abantu bumve ivyo ari byo. Mugabo kuvuga ko nofata ipotezi canke iya ibyo uyu mwanya ntaco noshobora kubivuga ko. Mugabo ikiboneka coco nuko mpereye nk'uko ngene byagenze, twe twarabonye umuriro hari mu gatondo ka kare nka 6 n'igice yo mu gatondo ishira saa moya. Tubonye umuriro turiko turagenda, hari kwa Mungu nariko nja gusenga ico gihe ndibuka twari dufise inama ya bose Assemblée Générale ya Oricom. Hama mbona umuriro ni mwinshi, mwashika ni wari bwawe mwinshi, wari ukiri muto ushobora kuzimwa. Hanyuma ncange mpera kuri radio Bonesha, hari umumenyesha makuru yitwa Diane, ntiyasabye n'uruhusha abamutwara, yaciye ampa mikro ndasemerera ndavuga. Mu nyuma mvuye ngaho nca ngenda muri RPA nahone ndavuga, barampaye mikro nja mwisanganiro, nja muri Renaissance, aho hose navuga direct kugira ngo tutabaze, kuko cari nk'ikiza. Je nabona ko ari kiza giteye kuva dutanguye gusemerera. Nukuri nta muntu numwe twigeze tubona aza, kandi ntivyumvikana na gato ukungene umuntu yashobora gusemerera gutyo. Abantu nkuko mwabivuze mu ijambo ry'intangamarara, turiko turasemerera, twakoresha uburyo bwose bushoboka n'amajambo ashoboka kugira ngo abantu bavyumve. Mu nyuma tumaze kuva kwa ayo maradiyo yose meje kubabwira, twaciye duhamagara abantu. Ico gihe narahamagaye, ndibuka warayoboye igipolisi ico gihe, ndahamagara sinzi ko nahamagaye Ndayambaje, ndahamagara Nyabenda Pascal, sinibuka ko ari we yararongoye n'amashoba canke yararongoye umugambo utwara, sindavyibuka neza. Abo bantu bose nagira nti, narahamagaye abantu benshi, mugabo amatelefoni ico gihe yabo nta rumwe yayitavye. Abo babiri nibo bashoboye kuyitaba, ariko umengo na Rukara naramuhamagaye ico gihe. Ariko rero ikintu cyatangaje mu ivyo bintu byose, harabuze ikizimyamwoto coza kuzimya. Nico kintu kigoye gutahura no kumva. Harabuze aboza kuzimya, hama
mu nyuma niho twaronka amakuru Cabuze kubera y'uko iki Garufyiri mu ntizakora nyuma niho nta twumva ngo mazi imodoka twe twumvise mu nyuma ngo imodoka ngo zari kuza kuzimya ngo nta mazi arimwo, abandi bavuga ngo zoba zari zagiye kuvomera ngo amagazo ya Bunyoni, ibintu nk'ivyo. Rero mugabo nagenda babwire yuko twagiye mu nyuma niho uwakora umengo muri ambasade ico gihe y'u Rwanda yitwa Nyaruhirira niwe havuye ampamagara ambwira ati burya twe turashobora gufasha. Ico gihe ndibuka hariho inama yari kwiraba Addis Abeba, umengo umukuru w'igihugu w'ico gihe w'u Burundi n'u Rwanda baba baravuganye, hanyuma baca babatiza indege kugira ngo baze gufasha. Mugabe iyo ndege uravye yaje akaba kabaye hanyuma, kandi yari indege mu by'ukuri ubona yuko yazana nk'indobo, amazi maka atashobora kuzimya uravye n'ingene hari hubatse. Rero twebwe ku ico kintu caratubabaje kuko nibukije mw'irya soko hahiriye ibi hakorera abadandaza nk'uko mwabivuze bari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7, hanyuma kandi umwimbu wahatikiriye abahinga bavuga yuko wari hafi ibice 20 by'umwimbu w'igihugu cyose cy'u Burundi, dufatiye ku biharuro byatanzwe na Donatien Bihute, muzi ko asanzwe ari umuhinga mu bijanye n'ivy'ubutunzi. Rero nibaza ko tushaka kuvuga ingene vyagiye biragenda. Nagenda babwire yuko kuva irya soko ishirahamwe Orikome ntirirasiba umwaka n'umwe, ubu tugize imyaka 13 ryishuza rivuga riti turakeneye amatohoza yigenga. Ico kintu turakironka. Ikigira kabiri, turakeneye yuko abantu batuririwe ibintu byabo byahiriye harya aya bashumbushwa canke leta igira icyo bakoreye. Nuno munsi ico kintu nikiraba. Ikigira gatatu tuguma tuvuga n'isanurwa ryayo. Kugeza nuno munsi abantu bashika kuri 4 bamaze kuja mu ivyo bintu. Nta kintu na kimwe tubona umengo ni nindi iri kurakinwa gusa. Ego turaza kuhashika mu gice gikurikira nitwaheza kujanye n'iturirwa, turatandukira ibijanye n'isanurwa. Bob Rugurika, imyaka 13 iraheze, hariho amatohoza make YRP yashize ahabona, mugabo bavuze ko atari yose. Abarundi barakeneye kumenya uko kuri mwamenye, mushobora kutubwira uretse aba watubwiye ni bande bakoreshejwe muri iki gikorwa? Kumbura udashobora kuvuga amazina ariko ukavuga imigwi babakuyemwo, kubera iki ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwahisemwo guturira rirya soko abahinga berekana ko ryinjiza 20% y'umwimbu wose w'igihugu? Munkundire kandi nk'ibi nibaza ko Rufyiri ni ibintu yategerezwa kuba azi, hanyuma kumbure n'ishyirahamwe Oricom rikabikurikirana. Kumbure Rufyiri hamwe ico kintu coba carakweshafye, reka ndaguhe ikintu gitoyi ushobora kuzokorerako kugira ishyirahamwe ryanyu ritahure icabaye kuri rirya turirwa ry'isoko, kuko urabona ko muracakekeranya muvuga muti ntituzi ko isoko by'ukuri ryaturiwe canke ryahiye nyene biturutse ku muriro w'isanganya. Reka ndakubwira igituma. Akarorero nuko isoko mu bisanzwe ryari rifise ishirahamwe riritunganya ryitwa Sojemak, sivyo? Alors ishirahamwe Sojemak mu ncamake, iyo ufise umugambi nk'uyu ukomeye w'isoko rusange nkarirya, ugirisha assurance, sivyo? Rero iyo umaze kwasura ishirahamwe ryawe nkarirya, nukuvuga yuko iyo habaye isanganya nkarirya, nukuvuga yuko hamwe wewe ishirahamwe ryawe riba riri assuré, muraheza mukajayo mukerekana ibyabaye ivyononekaye, hanyuma mugasabwa guhabwa indishi y'akababaro, sivyo? Alors ivyo rero ntivyabaye kubera iki? Ishirahamwe Sojemak ari ishirahamwe risanzwe, ari ndundi, ryari rifise urirongoye, ingiro uramuzi, umushinga naye yitwa Cyprien Horugavye je pense.
murazi ko mu nyuma na ba Adolphe bamufunze nyene mu bisanzwe rya shirahamwe ntiryabaye riraja no kurondera ivyo guhabwa indishyi y'akababaro aho ryari risanzwe riri assurance mu kirundi sinzi uwohava mfasha nibaza ko ari bimwe vyo kuja gutegekanya bwishingizi ubwishingizi umengo ubwishingizi ariko umengo ni Kinyarwanda sinzi ko ari Kirundi alors ivyo rero ntivyabaye bikiba kubera iki kubera ko vyagaragaye yuko isoko ntiryahiye ku gisida isoko ryaraturiwe ico rero nico ca mbere nagira mbwire Rufyiri ashobora no gukorera ko kandi nk'ishirahamwe ryiwe ndazi ko vyari mu bintu rishobora gukorera ko kugira riharanire inyungu z'abaje badandaza batuririwe ibintu naho hari hasanzwe hariho ishirahamwe ry'abadandaza ryitwa Sijeko Syndicat Général des Commerçants du Burundi Sijeko bon na Sijeko ntavyo ryahejeje gukora nta nivyo ryakoze kuko rirazi yuko isoko ryaraturiwe bon voilà alors mu ncamake rero reka ngire ko ndababwire bike mu vyo dufise kuko ndabigiye kubiderura ahabere inama ya mbere ya kabiri urumva nosanga ari vyo vyonyene nitwa ndavuga mu kiganiro ntawo biheza rero nababwiye reka ncagagure inama yarabaye hagati y'abakuru ba umengo uwatwara igipolisi muri meri ya Bujumbura yarabizi yari muri iyo nama uwatwara ibiro bikuru vy'iperereza yarabizi yari muri iyo nama ni nawe yayigirisha Adolphe Nshimirimana hanyuma aba bantu uyu nariko ndavuga atwara uno munsi inama nkenguza amateka we waracariho uyu Gervais Ndirakobuca sinibuka neza na neza mu 2013 ico yakora sinzi ko yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'iperereza canke ko yarakiri umuyobozi mukuru w'ipolisi ariko nawe ndazi ko yari muri iyo nama yo gutegura guturira isoko alors reka ndababwire harimo rero n'abapolisi bato bato harimo abakozi b'iperereza harimo uwo kumbure munkundiye nshobora kutavuga izina kumvo z'umutekano kuko umenga ashobora kuba kiri hajya ego uwo ni munkundire sinavuga ariko nk'umupolisi uyu Desire afunzwe uwo Desire w'amahoro arabizi barashobora kumubaza arabizi ivy'ingene isoko yaturiwe kuko yari acuditse cyane nabo ba Adolphe arabizi kumbure siwe yategura ngo canka turi ariko ari mu bapolisi bari hajya mu babiteguye mu babikurikiranye kuko hariho n'ubuzi yahawe mu nyuma umengo bwo gukurikirana bamwe mu bakoresheje kuko bamwe mu bakoreshejwe mu guturira isoko hariho abishwe ariko hariho abatashoboye kwicwa ari nabo muri abo jewe nahavuye mbonana nabo kandi nagira ndabishimangire ko yuko ico gihe nababonana nabo abo bamwe mu baturiye rijya soko bakoreshejwe na leta ya CNDD-FDD nabonanye nabo bariko barahigwa nabo ngo bicwe hanyuma ndibuka yuko naragize ikintu cyo kubafasha kugira ntibicwe kugira abarundi tuzomenye ukuri tumenye n'ukuri kuko kenshi reka ndababwiza ukuri biraba mu bintu bene abo bantu batanga nk'icyo no kwita condition ni ibintu nabo basaba kugira bayemere kuvuga ukuri gutanga ukuri rero hari aho nabashikanye baratanga uko kuri baravuga ibyabaye byose baravuga integuro yavyo hanyuma na jewe ni muri iyo ntumbero bampaye ikiganiro ido nido baravuga amanama aho yabereye abayakoresheje nabo nahejeje kudondagura mu bakozi b'iperereza nababwiye ko hari uwo ntovuga ariko harimo nk'umumajoro yarasanzwe azi ko akorera cyane iperereza umumajoro bita Maregos nibaza ko yitwa Jean Bosco izina ry'ikirundi ntaryo nibuka ariko mu nyuma CNDD-FDD baramugandaguye alors uwo onyi rero nagomba kubabwira ico yakoze igituma banamwishe mu nyuma bamaze kubona ivy'isoko murabona isoko yarahiye yaraturiwe isoko ituriwe nababwiye yuko mu matoza twagize kandi uwo umwe mu barituriye yatwibwiriye par exemple yaratubwiye hariho nk'umuntu w'umwarabu nibaza ko aturuka akomoka mu gihugu ca Pakistan ariko umengo bavuka hajya mu Burundi muramuzi yari afise societe ikora amasaha yaradandaza n'amasaha meza sinzi ko bahita gute sinzi ko ari electronica hariho izina electronica cyari ikintu nk'icyo
sorry ndaza kucibuka, yakorera aha kuri iri barabara bita Avenue de la Mission. Ujya rero niwe iperereza ryari ryarahaye isoko yo kuja kubazanira buriya bufu, iriya fu y'ubumara, ni poudre bakoresha mu guturira ahantu, iyo bashatse guturira ahantu hanini ibintu nkabijya, ni poudre, ni ibintu criminel, ni ibintu by'abagizi ba nabi. Uriya mwarabu rero reka ndanamuvuge izina, ndazi ko amazina yabo yitwa Somji ujya mwarabu, baravuga ko ari we rero yoba yarahawe atumwa burya bumara bw'ifu. Hanyuma uwamutumye n'umwe mu bategetsi ba CNDD-FDD, ariko kandi ndazi jewe ubwanje mu matoza nagize ndabizi yuko yari umugenzi w'uwari umukuru w'igisagara ca Bujumbura Evrard Giswaso. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Evrard Giswaso yari umugenzi w'ujya mwarabu. Hanyuma biravugwa rero yuko amaze kubona irya soko ihiye ujya mwarabu, agaca yibuka n'ivyo bamutumye, yaratahuye yuko ifu y'ubumara bwo guturira bamutumye muri Pakistan, yaratahuye yuko ari vyoba vyaturiye isoko. Hanyuma yoba yarabibwiye abantu, abibwiye abantu rero bisigura ko wewe yatumwe atazi ico bayikoresha, atabwiwe ico bayikoresha. Ego cane gose ego vraiment wewe nta bugizi bwa nabi hano twomushirako. Uriya muntu umengo yavukanye yari afise ubwene igihugu bwa Pakistan, nta yitwa Somji, nta nukuri nta ntumbero mbi wewe yari afise, nta mugambi wo guturira yarazi. Wewe bamuhaye isoko aja mu gihugu ca Pakistan kuzana iyo fu. Hanyuma yari umugenzi w'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Maître Evrard Giswaso. Hanyuma iryo banga rimaze gusohoka yuko uriya mwarabu yagiye kuzana ubumara, donc ifu y'ubumara bwo guturira, ijeje guturira, bimaze kuvugwa yarabibwiye bagenzi biwe. Reka ndababwire, yari afise uwundi mugenzi nibaza mubo yabibwiye, yakora mu buserukizi bw'igihugu kimwe c'ibihugu vya rutura haje Bujumbura. Uwo mugenzi wiwe urwego rw'iperereza rwaramutumyeko bashaka kumubaza ivyo yobazi. Hanyuma yoba yarakiza ararokoka, kumbure nawe yari kwicwa, yoba yarakiza ararokoka kuko mu CNDD-FDD bakuru harimo umugenzi wiwe, aramuvugira, uwo muntu baramureka. Mugabe icakurikiye mu ndwi yakurikiye, uravuze ko isoko bayituriye n'ivyo itariki 27 z'ukwezi kwa mbere 2013. Inyuma y'indwi imwe gusa, umengo ku munsi w'Imana wakurikira itariki 20 z'ukwezi kwa mbere, ujya mwarabu urwego rw'iperereza bace bamwica, bace barungika abantu bo mwiperereza baramwica. Kandi umengo harimwo abanyene bamwe muzi aba ba Kazungu ntihenze, barambuye ko yari mu bagiye gukurikirana kiye gikorwa co kumwica. Umunsi bamwica Kazungu yari hagiye nyene kuri Avenue de la Mission, mengo ariko arabikurikirana. Alors ndatanze ibintu bibiri, hariho ujya mwarabu yaciye yicwa. Uno munsi mugiye mu gipolisi, mugiye hehe, mwobibona nta enquête nimwe yigeze iba kubijanye n'urupfu rw'ujya muntu, kandi muzi ingene afise abavukanyi, afise abantu umuryango ukomeye hajya, ariko nta hantu na hamwe vyanditse, nta hantu na hamwe, nta n'umuntu n'umwe yigeze akurikiranwa, nta cegeranyo na kimwe muri polisi muzosanga kivuga ku vya rujya rupfu. Hanyuma ivyakurikiye mwarabibonye, bahavuye bafunga n'umukuru nyene wari umukuru, wahoze ari umukuru w'igisagara ca Bujumbura Maître Evrard Giswaso, baramufunze. Alors officiellement bariko baramufunga, ba Adolphe boba bivugisha yuko agiye bamufunze yuko yoba yaragize uruhara mu gutanga ibibanza mu isoko hadakurikijwe amategeko, ariko biravugwa yuko nawene yafunzwe mu guhabwa agasopo kayo mabanga yari karameneka kubijanye n'ivyabaye, kuko bari babizi ko Evrard Giswaso arabizi. Urumva ko yari afisemwo umugenzi yabigizemwo uruhara, uwo mwarabu barabagenzi. Biranavugwa yuko uwo mutegetsi wa CNDD-FDD tuvuga bene kuduha amasoko baduhaye, biravugwa yuko ashobora kuba ari Evrard Giswaso, ariwe rero ba Adolphe batumye kuja kuraba ujya mwarabu, hanyuma bakamuha iryo soko. Giswaso rero umunsi umwe kumbure nawe azobwira abantu icatumye aja gufungwa, azobwira n'abarundi ico abiziko. Bon, nivyo. Hanyuma navuze umuntu yitwa Majoro Jean Bosco, umengo irindi zina ryiwe yitwa Ndayisaba canke Ndacayisaba, uwo bita Maregos.
Maregosi yari umuntu azwi mu gisoda, yari umumajoro wo mu gisoda mugabo yakorera cyane iperereza, niwe yaduze hariya muri ririya soko nkuru rya Bujumbura. Nivyo ngira ndababwire rero ku batabizi, murabona kuriya kuntu isoko nkuru ya Bujumbura yari yubatse, nta numwe atibuka ubuhinga yari yubakanywe, nta numwe atibuka ubukomezi bw'inkingi za rirya soko, ubukomezi bwa rurya rusenge ni ukuvuga iriya toiture, ruriya rusenge rwari rwubatswe gusa mu vyuma. Rero bagiye guturira irya soko, Majoro Jean Bosco urya batazira Maregosi babanje Jean Bosco Nsabimana urakoze, bamutazira benshi bamuzi kw'izina rya Maregosi, bamwita Marigareta. Rero yaraduze muri ririya soko hejuru, imbere yuko baturira yaraduze yo hariya hejuru muri toiture nyene hariya mu gisenge, aja gushirayo amabombe bita dinamite. Yagiye kwinstarayo utubombe bita dinamite, n'utudinamite nyene two gufeza sote. Donc twategerezwa guca utwo tubombe nitwo twategerezwa gusambura rurya rusenge. Rero aha rero niho nashaka kubabwira, burya umunyakibi agira n'ubujuju bwinshi. Urumva no mu guturira baribagiye ko bazovuga ko ibintu vyaturiwe na accident, bakora ikindi kintu batari gukora, bajanayo n'utubombe. Urumva ayo mabombe rero niyo yaheze yereka abantu yuko urusenge rutahiye, urusenge ahubwo rwasambuwe n'utwo tubombe nyene duturika bita dinamite. Nitwo twatumye rero rurya rusenge rw'isoko ruca rugwa ruraryama. Mu bisanzwe nta muriro uwari kuryamika rurya rusenge na zirya mpome uko musanzwe muzi. Umuriro uraturira ariko umuriro ntusambura ivyuma. Birya vyuma murabizi uko vyari bimeze, hanyuma mukaraba na distance biriya vyuma vyari biriko, hariho imetero nyinshi cyane gushika hariya hejuru. Urumva nta reka mbendagejeje aho rero utwo twarutorero nako ndatanga ibi rero Rufyira avuze ngo vya nkuru nziza bari babiteguye, yarabizi yuko baturiye kujya kuntu yaciye ava mu nama gihutihuti muri Ethiopia, agaca abwira abarundi ku maradiyo ngo nciye mpagarika n'urugendo narimwo ngo nje guhoza abadandaza. Bijya bari babiteguye, ni inkinamico bashaka nyene abikore kugira yereka abarundi cyane cyane abadandaza ko nawe yifatikanije nabo n'akababaro, kuko muvyibuke yuko ivyo vyo gusivya ingendo no kuva mu ngendo iyo yarari yarongeye arabikora bahejeje gukora ibara mu 2011 mu kwezi kw'icenda, hari le 18 septembre yarasubiye arava mu mahanga bahejeje kwica bajya abanyagihugu bo mu Gatumba, naho nazavuga ngo wasibije urugendo yarafise. Ni ibintu baba bateguye bagaca baza gukina. Ego Bob Rugurika, ego imbere ko nsubira kwa Gabriel Rufyira, uratubwiye abateguye guturira rirya soko. Nari nakubajije ni bande bakoresheje abakozi b'iperereza, bakoresheje abasivile, abasirikare, abapolisi, abanyamugambwe, bakoresheje bande? Wanatubwiye yuko Maregosi ariwe yagiye gushiraho tujya tubombe mu isoko kugira bizoturire, yabishizeho ku makuru wegeranyije ari mwijoro ku isoko ryugaye. Hanyuma mu guturira bajya baturiye bari baraye mu isoko, kw'isoko ryugagwa kandi rifise n'abanyezamu, hama rikaba ryazindutse rirasha, binjiye mu ba mbere nk'abagiye kurema isoko. Ababikoze bakubwiye ko babishize mu ngiro gute? Nahereje kugusigurira kumbure sinagenda domako, mugabo nakubwiye igituma n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubutegetsi rero bwa CNDD-FDD nabikubwiye bwarakoresheje abakozi b'iperereza, kuko Adolphe Nshimirimana yari yatwara iperereza. Nakubwiye ko mu baturiye harimwo abakozi b'iperereza, nakubwiye Major Jean Bosco Nsabimana Maregosi, nakubwiye n'abandi, hariho uwo nanse kuvuga izina, mfise izina kuko hariho babiri baduhaye ibiganiro intahe, nukuvuga kuri mikro, baremera kuvugira kuri mikro za RPA. Ivyo biganiro turabifise, umwanya n'umwanya ndazi ko tuzobikoresha mu kubibwira abarundi bumve ido nido, canke umunsi hazoba intahe, nukuvuga nk'ubutungane tuzobitanga kugira abarundi baze batunganirizo cyane cyane ababuze. Hanyuma nakubwiye harimo abapolisi, harimo igipolisi,
harimo igipolisi rega iruhande ya rya soko mwibuke yuko hariho hajya nyene kuri Sojemake ngira uravyibuka hariho poste de police ngivyo uravyibuka abapolisi hariho n'agasho rero ivyo biriho bari babitunganije nakubwiye ko harimwo uyu generale Gervain Ndirakobuca uno musi arongoye inama nkenguzamateka kijya gihe muramubizi yarari mu barongozi b'igipolisi alors harimo igipolisi harimo documentation iperereza harimo n'umugambwe ndakubwiye abo ba giswaswa bari abanywanyi ba CNDD-FDD n'abasivile hanyuma mu baturiye harimo abasivile ariko bakorera iperereza nakubwiye umunyamahanga batumye kuzana iyo fu y'ubumara muri Pakistan urumva abo bose hakoze abantu benshi reka duhere no ku mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ubwiwe yarabizi mu makuru dufise mu ntahe no kuvuga témoignage ama interview dufise tubitse dufise amajwi n'abantu bahari amazina ariho baravuga ko umukuru w'igihugu yarabizi kuko Adolphe yarabivuga hanyuma yari yababwiye ko ari igikorwa cy'igihugu ushima mu kubabesha abambere yababwira ngo bashaka guturira irya soko ngo kuko ngo bashaka guhana ngo baje badandaza bose barimwo ngo nabo muri ADC Kibiri bobo yabitirira ADC Kibiri kuko sinzi ko muvyibuka hariho umunsi higeze kuba ikintu abantu bahamagaye grève générale barigeze guhamagara grève générale imbere yuko irya soko iturigwa hanyuma ndibuka nivyo Sojemake nta bantu benshi vyamba bagiye gukorayo ico gihe nabo abadandaza ntibagiye kurema isoko mu gihugu cose hari habaye grève abantu mengo bashaka kugaragaza akababaro k'ibintu vya cherté de la vie ibiciro vyari vyaduze cane n'ivyo rero bababwira ngo dushaka guhana ngo baje badandaza benshi ngo nabo muri ADC Kibiri no kuvuga ya plateforme ya opposition kijya gihe niyo yari ihari uri kimwe imigambi ya opposition ariko mu nyuma abo bamwe muri abo baduhaye intahe dufitiye ama interview baratubwiye yuko bijya bintu vyabo bishobora ngo kuba bifitaniye isano ibi vyo guturira amasoko bishobora kuba bifitaniye isano ngo n'ibintu vy'ibintazi vyabo bya bintu vyabo bemera abapfumu bababarira bababwira yuko ngo intwaro yabo ngo izokomera irambe nibashiraho ubukene bwinshi mu banyagihugu mu gihugu urumva rero ibintu vyo guturira amasoko vyovyo baciye ngo babigira intumbero kuko umwe mu baduhaye ikiganiro mu baduhaye témoignage tugifitiye amajwi yaratubwiye ingene baturiye irya soko muri Bujumbura mu nyuma aduga Igitega niwe yaziturira mu nyuma aja mu Ruyigi hari aho yaturiye hari aho za Karuzi hari isoko ya Bugenyuzi muzobaze zasha muri kijya gihe je ndibuka ko RP atwara bikoze ko cane mu nyuma n'isoko nkuru yo mu Kayanza kuri centre baraturiye isoko y'Igitega baraturiye isoko yo kwa Kalfani haji Ngozi baraturira baraturira gusa isoko ya Bujumbura niho bakoresheje ubwo bumara buvuye muri Pakistan yoyo bari bateguye yuko kabisa iba umuyonga kujya nyene babiteguye rero ayandi masoko mugiye kubaza baraturira nivyo ibintu vyinshi bigasha mugabo hari abantu wasanga bashoboye kurokora utuntu twabo ego imbere ko nja kwa Rufyiri abaturiye barayeyo bazindutseyo bakubwiye ko babigenjeje gute bazindukiye bari bamaze 2 jours bahagenda baraba mu makartie baraba kuko bategezwa ngo kuraba aho bazoturirira hanyuma iyo fu sinzi kubibona ifu bategerezwa kuyicisha hajya hose hajya hagati mu bibanza urabibona kuko barayitkumemera sinzi ko mu Kirundi bakoresha kumemera kumijagira voilà ni nkuko barayimijagiye rero barinjiyeyo kijya gicugu no imbere yaho mwijoro barinjiyeyo ariko neza na neza hajya badomeka hajya barinjiye barakwiragiza poudre hose barabona bati bizogenda uko hanyuma reka nkubwire ikindi kintu buriya ibintu vyo guturira baturije bene izo poudre haba ubuhinga nyene bw'ubugizi bwa nabi izo technique criminelle barafata nk'umugozi bafashe aho baza kuvuga bati aha umucano niho uza guhera ugacuranda gatagutya na gutya barahashira rero nk'ibintu vy'imigozi bagashiraho utuntu nyene baturira ashobora guturira ari kure akabona ingene umucanga ugiye ukagenda gushika naho rero ushika hahandi bisambukirira rimwe byose bigakwira hose nuko rero yaratubwiye ko barinjiyeyo hanyuma ushima hari ikintu ngira ndakubwire amaradio ndibuka yavuze
sinzi ko mubizi bagiturira irya soko muribuka ko baciye bakikuza baravuga yuko ata muntu n'umwe ashobora gusubira kuhegera ivyo nyimba muvyibuka. Alors ico bari bakoze mu cyanzu no kubera iki hariho abanyezamu bivugwa ko bari biciyeyo, hariho nk'abanyezamu babona batebana uyu unyi yabonye ingene twateguye, abo rero barabishe, rero harageze hashobora no kuba hariho abahiriyeyo boba bari bashitseyo, urumva ivyo rero vyose n'ibintu amatohoza atigeze yerekana, nico gituma rero ni ikibazo gikomeye ariko kandi coroshe kuko amakuru ariho yoroshe cane gose. Barya abantu bose ndiko ndavuga barabizi, barazi vyakoreshejwe, hariho abadandaza bafise amakuru menshi, kumbure nibaza ko Rufyiri aza kugira ico abitubwiye ko kuko Rufyiri urabona arakorera no mu gisata c'abadandaza, yahora ari umudandaza, nibaza ko ashobora kuba abifise ko amakuru. Hariho abadandaza benshi Ines, Rufyiri kumbure reka ndeke nawe afata ijambo, bavuze ko babonye, hari ibimenyetso babonye, hariho nabo vyavuzwe ko quelques jours avant, sinzi kuvyibuka, imisi mikeyi imbere hoba hariho n'abahawe uruhusha rwo kuja gukurayo ibidandazwa vyabo. Ivyo nyingira Rufyiri araza kubitubwira, sinzi ko muravyibuka. Erega nyuma muvyibuka hariho n'umudandaza akomeye cane gose inyuma ya rirya turigwa ry'isoko bafunze, umuntu bita sinzi ko, nibaza ko ari Mwalimu Juma, umuntu bita Mwalimu Juma yarafise amaduka akomeye hajya muri Asiatique, aturuka muri za Kinama. Mu bisanzwe sinzi ko muvyibuka, ndibuka ivyo vyose ndabizi, yarafunzwe inyuma y'imisi mike y'iturirwa rya rirya soko. Or uwo Mwalimu Juma n'umuntu akomeye cane, nawene rero bavuga ko baba bagiye kumufunga gato kugira bamutera ubwoba ntavuge ivyazi, kuko barazi nyene isoko yaturiwe. Hariho abantu bari bagiye umengo baramurya kara bati wewe ikure y'ibintu vyawe, kuko nibaza ko yarafitaniye ubucuti na bamwe mu basende David. Voilà, hariho rero amapiste menshi, hariho abantu babanje gukurayo ibidandazwa vyabo 2 jours avant. Hariho n'ikindi gikorwa cari cabaye ca inventaire y'amastand, abantu mengo ngo bari bagiyeyo. Ibintu nk'ivyo vyose ni ibintu rero tushobora kuzokorera ko vyoroshe kugira abantu baturiye iryo soko bakubitwe intahe mu gahanga, hanyuma abatuririwe nabo kameme baze bashumbushwe, kuko ntibishobora kurangira gutyo. Ego urakoze cyane Gabriel Rufyiri. Bube yarabicishije ko, ariko n'abari mu gisagara ca Bujumbura twaravyumva, baravuga ko ariyo abadandaza koko boba bari baburiwe bagakura y'ibintu. Hariho n'abandi bavuga ko hariho imaze gusha, bavuga ati hari ibintu dutahuye ubu twabona utumenyetso. Wewe warakurikiranye cyane ya dossier, wari hafi cyane y'abadandaza, nubwo we muri Oricom watubwiye yuko atamatohoza murakora, tuvuga utokwemeza uti yaraturiwe canke cabaye igisida. Hari abadandaza ko mwakorana mwababaye hafi, boba barabikubwiye ivyo bintu, hari utumenyetso boba barabonye imbere yuko isha rihiye bakibaza yuko ko ibivugwa ko ryaturiwe vyabaye vyo, canke ayo makuru mwe ntayo mwigeze? Ntakubesha, nk'umuntu nkunda kuvuga ibintu mba namaze gutohoza, noba ndakubesha ndakubwiye ko twebwe muri Oricom tuba twaragize amatohoza ku catumye haba donc icatumye irya sokisha. Gusa ikintu novuga nuko mu bisanzwe bitumvikana na gato, isoko ryari rifise ibintu bingana gutyo oyi, ntihabe ico nokwita inakete independante, donc amatohoza yimbitse, donc yigenga, yoza kuhumuriza abari bafise ibintu hajya. kandi kira noneho hajya ibintu vyahombeye, hahombeye igihugu, hahombera abantu, hahomba nico nokwita reputation y'igihugu, kuko burya nk'uko Bobo yabivuze, burya isoko nk'irya ihiye hanyuma mu nyuma hagasha amasoko atari make. Kuba atavyibuka, burya nk'isoko yo kuja yahiye kabiri, se ko muvyibuka, burya kwija bijya soko yo kuja yahiye incuro zibiri. Ivyo rero ni ibintu biba bitaha ishusho nziza igihugu n'abanyagihugu, ntibishoboka, bica bigora. Ikibabaje kinarushirijeho nuko atani n'icigwa vyigeze biduha, nta n'icigwa vyigeze biha
abarundi biragoye rero gutahura ukuntu ibintu nk'ivyo biba ntihabe amatohoza ko twe mw'ishyirahamwe rikomeye n'ubu tuguma dusaba amatohoza yigenga yanditswe urwandiko raporo officiel ikaba abantu bakabibona mugabo yigenga kuko ku isi hose biraba sinumva ko mu Burundi ariho bitoba ivyo rero nibaza yuko twebwe ico dukora akazi ko gusaba yuko hoba amatohoza nico kuko mu bahombeyemwo jewe ndi mwabo bantu ko nanje nari ndahafise ivyo ndahakorera mugabo bisigura yuko twebwe natwe jewe nk'umuntu n'umuryango dukeneye amatohoza kumenya ishatse ryasokisha mugabo nituvuga ivyo sindabivuga kubera ivyo novuga ko twari tuhafite oya cane ndabivuga nk'umuntu asanzwe ariko kazi akora kuko umuntu abiravye neza biraboneka ko mu vy'ukuri hari ibintu bitameze neza bitumvikana urumva rero ko RP yagize amatohoza nibaza ko nyamba vy'ukuri abatwara bagomba kwerekana ko ukuri atari uko bo kwerekana amatohoza yumvikana tukabimenya abarundi hatuka barashashaye kumenya ukuri kumvikana ibi rero kwibi vy'isoko ni ibintu biboneka neza yuko harimo n'ibintu bya negligence kuko mpereye kuva igisha nababwiye ingene byagiye biragenda kugeza kuno munsi nyuma y'imyaka 13 umuntu akaraba nkuko nabivuze inshuro zishika kuri amasosiyete ashika kuri 4 amaze kuyihabwa bijya soko kugira ngo ishobore gusanurwa biraboneka yuko hariho igihugu bashobora gusigura ego tuca tuhagera utwara urikome uranavuze ko wanakorerayo mbega hari isoko rimaze gusha abadandaza mwaragerageze hariho mwari mufise assurance ubwishingizi mwaragerageze gusaba indishi harabaye ibiharuro vyerekana ivyakozwe ivyahahiriye kugira ngo musabe indishi canke hakurikiye iki abari bafise amasirance urabizi ibintu by'amasirance nuko atamuntu ari ngaha akurikira ivy'amasirance ariko bibabwira neza mu bisanzwe asirance kugira ngo ishumbusha wewe ico wagirishije washize muri asirance washizemwo yuko iramutse ihiye canke ari ivyo bita catastrophe naturelle canke ari ikindi ari umuriro uba wabivuze utabivuze rero ibyo ntibiheza ngo bikunde ikibazo kihari kandi ibyo nukumva ko uruhara rwa leta n'uruhara rwa leta en principe kuko bajya abantu bose nibaza ko atanica kabiri kwijana c'abantu bari hajya ibintu byabo byari hasire ibyo rero murumva ko cari kibazo kandi bikaca biba n'ingorane nuno munsi n'ahandi hose ni nkuko nyene ibyo rero nico gituma mvuga nti ingorane ikomeye ku bintu bijanye nk'ivyo vy'amasirance umuntu arabona neza yuko atabantu bari bagirishije asirance benshi nico gituma burya abantu benshi nk'uko mwabivuze benshi baraduze ruguru abandi baracitse abasazi sinokubwira ibibazo vyabereye mw'irya soko vy'ukuri ego isoko ryaturiwe muri 2013 kuva muri 2014 leta y'u Burundi yatanguye kumenyesha ko hagiye kubakwa inyubako kijambere batanguye bavuga ko ariyo izohubaka mu nyuma mu myaka yakurikira inamashikiranganje zigenda ziremeza amashirahamwe ngo yahawe iryo soko haravuzwe ishirahamwe ry'abashinwa kuri leta ya Nkurunziza haravugwa ishirahamwe ry'amabanki ABF kuri leta ya Ndayishimiye aha baranaduha amasango kw'ibikorwa vyategezwe gutangura muri ndamukiza 2023 bigahera muri ndamukiza no mwaka twatanguwe 2026 niho bavuga ko inyubako kijambere bazoyinjira ku mugaragaro Gabriel Rufyiri abarundi ntibamenyeshejwe aho ayo mashirahamwe yananiwe muri Oricom hari mvo mwamenye kuri ayo mashirahamwe abiri ntanguye kuvuga tutarashika kuri iri rivugwa uno munsi ryahawe isoko mwaramenye igituma abo bashinwa batabikoze igituma ABF batabikoze ngo bashire mu ngiro bubake iyo nyubako nkuko bari babiherewe isoko ni n'amashikiranganje ubwa mbere kw'ico kibazo coco kubera nkuko mubizi twebwe ku bintu bijanye n'amasoko ya leta
turabikurikirana cyane byo gutanga amasoko tukagira n'amatohoza kuri byo. Twaragize amatohoza rero kuri icyo kibazo, twumvise ingene isoko yatanzwe, twasanze ahubwo atari umushinwa, ahubwo wari umuambasaderi w'Uburundi mu Bushinwa yitwaga Spas, biciye ku mudamu wiwe. Mu nyuma urumva byari byaciye muri Conseil des Ministres, baratanga iyo soko, mugabo dusanga irya shirahamwe bahaye ni iry'umudamu witwaga Spas, yari umuambasaderi w'Uburundi mengo mu Bushinwa ico gihe. Mu nyuma kuko twagize amatoza, twaragiye jewe na n'uwatwara witwa Audace yatwara Sijek ico gihe, twarumvikanye turagenda, jewe nca ndasaba rendez-vous muri ambassade y'Ubushinwa, baratwakira. Sinzi ko twagiye turi batatu navyo nibuka neza, mugabo batuturamubaza tuti iri societe konzi yuko mu Bushinwa amasosiyete yose aza gukorera hanze ibihugu igihugu kiba kibizi, mwebwe hari ico mwamubiziko? Araturahira ararengwa, uwo muambasaderi yarahari ico gihe yuko ivyo bintu atavyazi, hanyuma iryo shirahamwe atajyazi. Rero turabandanya tugira amatohoza, tumaze kugira amatohoza twasanze mu by'ukuri ryari ry'uyo muntu. Tumaze kubibona turasemerera, turavuga yuko kandi niho ryari rigishingwa, dongo ishirahamwe niho rigishingwa bakavuga ngo rigira ryubaki. Twe twabona ko ivyo bintu bidashoboka, kandi ari ry'Umurundi bavuze ngo ni ry'Abashinwa. Mu nyuma niho umukuru w'igihugu yarahari ico gihe yafata ingingo yuko baca babihagarika. Bihagaze aho hari mu mwaka w'2014, bihagaze bica bigumuko, mugabo nta gihano na kimwe kigeze gitangwa kw'abo bantu bagize ayo mafraude. Ivyo rero mu bisanzwe ingene vyari kugenda nk'uyo, ko bari babonye yuko twerekanye ko by'ukuri ari amafraude bariko barakora, kugira ngo ivyo bibe bari guca babahana, mugabo ntitugeze tumenya ikintu cakurikiye. Mu nyuma kw'iryo shirahamwe rigira kabiri byarasubiriye, bica mu nama shikiranganji, bavuga yuko babihaye ABF, Association des banques et des établissements financiers mu Burundi, yitwa ABF. Ivyo rero sinobabesha, sinokugira iyo vyahereye, kuko umengo bavyatanzwe mu mwaka w'2017, sinari mu Burundi jewe ico gihe ntavyo, mugabo narumvise ko byarace no mu nama shikiranganji. Ivyo rero navyone byahavuye bigenda uko nyene, bihera nk'ifu y'imijira, nta muntu yokubwira ati yananiriwe ngaha. Mugabo jewe ndafise inyishu ngaha ariko ayo mashirahamwe abiri naho twoja uko ubu tugeze ku rya kane, uko ariko ndabivuga tugeze ku rya kane, jewe ndabifata ntaho bitandukaniye na bijya bintu by'ayandi masosiyete, by'ayandi maproje yose agigwa, by'ayandi masoko yose agigwa. Jewe nkanofatira ku kintu bita Nikere do Musongati. Nikere do Musongati imaze gutangwa inshuro zirenga 4-5, usanga umenga ni meme senari. Arico gituma jewe nibaza yuko dufise ikibazo, kandi mu bisanzwe nk'ubu yaba abo muri leta bemera ko tugira deba kwibi bibazo, nibaza yuko twobivugana, kuko urabona ko hari ikibazo gikomeye cyane z'inyungu z'akagwi k'abantu, cyangwa inyungu z'abantu batababona iyo baja, kuko ntivyo kumvikana na gato ukungene umuntu adakuramwo icigwa. Jewe imbere yo gutanga hari ikibazo nashaka kuyishura, kuvuga ko kijanye nuko tudakuramwo ivyigwa mu bintu biba vyadushikiye canke vyaradushikiye. Ntivyumvikana na gato ukuntu n'amashikiranganje ishobora kwiga ikintu inshuro 4, 5, 6, mugabo ntikuremwo icigwa. Hanyuma ntivyumvikana na gato ingene isoko nk'irya nkuru ya Bujumbura yahiye, ayandi yagasubira agasha, mugabo nuno munsi ugiye kuraba amasoko ari tutoturu mu gisagara n'ahandi, ukaza kuraba n'amagareri yashizweho, usanga hakorera abantu barenga ibihumbi, barenga 500, bashika igihumbi, 2000, 3,000, usanga nta norme de sécurité nimwe yigeze igirwa. Ivyo bintu rero jewe nivyo niho ngerageza kugira inanarize bikansiga mu bwenge. Nukuri
nk'ubu umuntu yogenda aha bita kwa Bagirako akaja aha bita kwa Ndayizamba akaja n'ahandi, hariho de norme bagomba gukontorora kugira ngo abantu babashira ahantu, mugabo usanga ivyo bintu ubu rero nagenda babwire ko mu gisagara ca Bujumbura ahantu hose hari amagareri, ahantu mu bisanzwe ahantu hamaze kurenga abantu 100 hariho de norme bijanye n'amatoilette, bijanye n'amasencteur, bijanye n'inzira igihe ibintu bihiye, ivyo nta namwe bisanga, usanga umengo nibisanzwe. Naragiye kura mushikiranganje, abashikiranganje bagiye barakuranwa batwara ubushikiranganje bw'inyubako n'abatwara igisagara ca Bujumbura, kikiri igisagara ca Bujumbura, twarabuzi umenga ivyo bintu ntibibaraba. Donc rero turafise ingorane ikomeye cane ya culture de prévention. Iyo ni ingorane mbona ihambaye, tutagiye ko ico kibazo c'amasoko waruheje kubaza.